Kaze bakunzi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ntumwanya gukurikirana ikiganiro canyu mukunda itegeko nkuko musanzwe mumenyereye muri kumwe na Joe Daniel Alex Mugisha ni wakibashikiriza muri wa kabiri eka igihe cy'isaha 3:05 kikongera kigasubiramwo kwa gatandatu eka n'indi minsi kugira mushobore kunyugwa mu kiganiro itegeko aho tubashikiriza insiguro z'amategeko atandukanye agenga kino gihugu ciwacu. Ikiganiro kitegeko kandi kiraca mu buryo buramvuye ku rubuga rwa Facebook rwa Kazoza FM, turanabicisha mu ku mbuga zitandukanye nka YouTube canke Twitter. Uno musi yitwa X. Mutuno musi tuganira kubiki igihugu cacu kiri mu iterambere. Rero abagize ibisata bitandukanye biterambere harimo amabanki, harimo ama microfinance, ayo mashirahamwe yose akora ubuzi bwo kugura no kuguranana amafaranga kuri abo bagwiza mwimbu. Yamara rero iyo bariko barakorana hari gihe haba utugorane ugasanga rimwe na rimwe ntibumvikanye kuri rimwe na biriya, bamwe ntibashoboye kuriha abasavye ingurane, ntibashoboye kuriha canke amabanki akavuga ati ntidushoboye turagurisha ivyo muba mwatanze novuga ngo iki nka hypothèque canke ingwati mu kirundi ciza. Ivyo rero bibazo birakunda kuba. Rero umuntu aca yibaza ati mbega bikemuka gute, mbega bigenda gute? Uno munsi amategeko y'igihugu avuga iki kugira akingire abo bantu bose baba bariko barakora kugira biteze imbere, bateze imbere ababo, bateze imbere igihugu. Sindi jenyene rero muri studio turi kumwe na mugenzanje, sino mwita mugenzanje n'umutumire, ariko ni mugenzanje kuko aramaze kuza hano muri ino samirizi, haramaze kuza katari gake. Reka rero ndamwakire kuko ndazi yuko hariho atoba bamwibuka canke bashasha bariko baratwumviriza. Ndaguhaye ikaze. Ukoze cyane. Reka ndagusabe gwidondore bashasha peut-être ari ryambere bakubonye naho jewe nzi yuko umaze kutugendera katari gake. Yego. Urakoze. Amazina ni Maître Bruce Kamararungu. Nkuko mubivuze si ryambere nje ngaha. Ndi ngaha kwizina rya association y'abajene avoka bo mu Burundi yo bitabira Burundi Young Lawyers Association. Hama mu bigo bya misi yose nabivuze ndi Umushingwamanza, nkorera indi shamwe ry'abavoka bari hamwe yitwa APA, avocat professionnel associé. Ego. Murakoze cyane kandi kubona mwasubiye kutugendera. Ego. Akabazo ka mbere rero ku nsanganyamatsiko nkuko nari ndayimejeje kuyishikiriza, noca ndakubaza ni amategeko muri rusangi agenga amabanki akora mu gihe baje gukorana n'abo bantu basaba ingurane. Burya arabaha agaciro uwo aje gusaba ingurane ngo yiteze imbere. Yego, murakoze. Amategeko muri rusangi uko ajaho muri rusangi nyene. Ivyo novuga mu gifaransa ajaho pour ordre général, en général. Nta genda gana ibanke, nta genda gana abakiriya ba banke. Ni kuvuga ko bose bisangamwo, bose barisangamwo kandi bose barafise ivyo no kwita les droits et les obligations mu gifaransa. Yego, ibibagenga aho ni sawa cane. Nkuko rero natamwe ndabivuga, hari gihe bishika umugwiza mwimbu akagenda gusaba ingurane. Begi yagiye gusaba ingurane atari wa wundi mvuga nti agiye kuyijya yamara agiye kwiteza imbere. Ni iki bamusaba gikomeye ku buryo gishobora gutuma ati ibi kubikwije turashaka kuguha ingurane amafaranga wo gusaba kugira witeze imbere. Yego, murakoze. Ikintu cyambere ho novuga ngo yatwanze tugatahura nuko iyo umuntu agiye gusaba ingurane aba afise umugambi. Afise umugambi agomba kwiteza imbere. Hanyuma ugiye gusaba ingurane
banki nagiye gusaba ingurane nayo bigomba gutera imbere muri make muri nk'abadandaza babiri bahuye rero ico kavuze neza uti n'abadandaza babiri bahuye ico umuntu yotahura ca mbere novuga ngira kitari muri mentalite cyane y'abantu peut-être abadandaza bamaze gukomera canke bamaze kubijamwo kenshi barabitahura nuko twotahura yuko banki n'umudandaza adandaza amafaranga kandi ico bita les établissements sujets mu gifaransa ni amabanke les institutions de microfinance ivyo bita amafondo financement biri mu rutonde rumwe gw'ivyo bita les établissements sujets ziri contrôlés par la BRB Banque Centrale ni nabo bonyine bari gukora uwo mwuga ni vya bindi usanga abandi babigiyemwo bihanwa n'amategeko usanga bita amabanki lambere ibirimba ariko itegeko rishasha wanashaka ari ukuntu rishiraho no bwatagahengwe ku bandi bantu atari amabanki nk'ivyerekeye gushigikirana mu gifaransa bavuga nka social itegeko rifite byabivuze ko ariko ahanini ivyo vyerekeye byo guhanahana ingurane mu bagwiza mwimbo kujya babivuze do hagati y'abadandaza ni ibintu birekuriwe ico amabanki ama microfinance n'ivyo bita amafondo finance barahabwa na berbe yego rero iyo umuntu agiye gusaba ingurane nuko aba afise umugambi hanyuma ugiye gusaba ingurane nta kinyegezwa kirimo uravuga uti ingorane ryo gusaba ndafite umugambi uyu amabanki burya canke microfinance ntibaraba gusa ngo kuje kudusaba ingurane uduhaye garantie oya nuwo mugambi pardon nuwo mugambi ugomba gukora barawuraba bakavuga ati mbega n'umugambi uri rentable n'umugambi ko kuzozana inyungu kuko ntibisigura gusa yuko babonye ko bafise garantie baca gufa amafaranga kuko ni ibintu tumaze kubona kenshi ngaha ugasanga umuntu bamuhaye ingurane ico bita credit mu Faransa ugasanga cyo nzagenda kugura nk'umuduga banje hagura nk'inzu kandi wari bavuze ngo ngiye kudandaza ya mahera agaca kugora kuriya banki niyo ryoherwa rero arakuja gufata amagaranti gusa ngo tuyareyarize banki yoryoherwa ari uko mutera imbere mwese uragiye urafashe ingurane urakoze urayisubije amafaranga yayo urangira yunguka yego uranasavye n'irindi deni murabandanire murakorana niho banki civuga ati uyu no munywanya wacu mugago hayideni ubwa mbere bigaca vyanka urumva ntimwa mwakoranye neza ntuba wungutse kandi nabo nyene muri make hagiye deni yo rinze rishikaho bagishuza ku nguvu cyo bitari aho kuva amafose niba bavyungutse ko ahanini cyane aho rero niho ngomba rero ko duhagarara kuko niho hari ikibazo kininiya abantu benshi biragira twaranabibonye aho bishika ugasanga reka dubishire muri guhomba kuko uhejeje gukabura canke gukebura abantu basaba ingurane baja mu bindi bintu atari ivyo bateguye birashobora gushika ugasanga umuntu asavye ingurane ariko arakoze umugambi uwo mugambi ntukunze arahomvye none bishitse agahomba yatanze ingwate banke bice bigenda gute kugira yigarura ayo mafaranga kuko guhomba navyo bibaho yego murakoze banke canke ico bita ama institution de microfinance canke ama fondo financement nabivuze imbere ko baguha ideni nivyo ingurane barabanza bakaraba umugambi hama bakaraba amahera uriko urasaba ngena n'umugambi ko bihuye hari naho baguha ayo usabye canke bakayagabanya hama bakaraba pardon ni ngurano bambe n'ingwate ubutanze izo ngwate rero novuga ziri nko mu buryo nka butatu hari ivyo bita ama hypothèque ni utanze ingwate ikitimuka inzu itongo hari ivyo bita amagage utanze ingwati ivyimuka cyo bita mu Faransa les meubles aho rero ndagomba hakaze uti hariho gage hariho na hypothèque zindi yego duhora twumva yuko hari abantu hazana imodoka bagatereka ngaha ati binaniye kuriha muratwara iyo modoka yego hari uvuga ati ndazanye ikinga ubu sinzi ko bakivyemera canke ndazanye moto hari n'uwundi rero avuga ati ndafise parcelle akazana impapuro zivyerekana ndafise inzu ihagaze akazana impapuro zivyerekana
bon sinzi ko bangaja urudandazwa canke ikindi kintu mugabo nk'ivyo bintu bifadika barabizana abantu rero baca batangura kumva hariho difference hariho itandukaniro hagati y'ivyo bintu bibiri itandukaniro rirahari cyane kandi si ivyo bibiri gusa rero n'ibindi bita manantisma umuntu gasanga aravuga ati nariyungunganije naragize compte épargne par exemple hariko amafaranga nyungukira nanje mugasi ngomba kuyakora aho ngomba bandanya nyungukira reka nsabe ideni muri banke ngende nkora umugambi wanje niyo vyanka bazoheza bafatari amafaranga yarasanzwe ari wabo ico akona karorero hari n'ubundi usanga avuga ati ndafise ivyo ndiko ndakora ngomba kuduza nk'urudandazwa par exemple akaza akareka nka banke ati stock yanje niyi nayo nyene barayifata ko nk'ingwati umva navyo bija mu magaje navyo nyene rero muri ico gihe banke murajana bagomba gukurikirana ingene uri kurariha ideni wafashe ikiringo mwarumvikanye ko ngaha akenshi ni ku kwezi kumwe amezi abiri amezi atatu bakora ko umukiriya ariko arariha neza ariko arakora neza niyo vyanse barabibona akenshi rero ikibazo gikunda kuba hagiye umuntu asavye ingurane bakandikirana na banki bagashaka n'umukono n'amasezerano asanzwe nk'ayandi masezerano gusana kwa amasezerano yo kuguranana na banki iyo hari ayo masezerano rero mwagiraniye iyo vyanse uragenda muri banki ukababwira uti habaye ikibazo hanyuma mukabivugana mukahagarika canke mukabandanya mubanje kubisubira mu cyo bita kugira restructure le crédit nimba ari kiringo baguhaye canke nimba ari amahera baguhaye ubona ko atagira kwiza umugambi ukasota inyongera si de suite byose birashoboka rero ikibazo gikunda kuba iyo abantu bataye amafaranga akenshi ugasanga bahinduye destination ya credit iyo habaye ingorane ho batinya kuja kubwira banki ati hera bya bintu nako ndakora biranse dusubiremwo duharure mumfashe ndabingene ndiha nimba nahora twumvikanye amahera nzohora ndiha ndabiko noriha make par rapport twongera ikiringo rero iyo umuntu amaze gufata credit akayitwara mu bindi bica vyanka kuja kuvugisha ukuri ni kuvuga urashobora kuja gusubirayo ukavuga uti dusubiremwo amasezerano kuko ndabona ivyo nemeye canke ivyo ndiko ndakora birahomvye mungabanirize yego birashoboka umudandaza kuyundi ako nakantu abantu benshi nibaza ko batari bazi birashoboka cyane ariko iyo vyanse gose kujya rukibajije iyo vyanse gose naho mugiriye restructuration ya credit bikanka bon uko bigenda kose urumva banke nivyo baragerageza kugira umuntu nta hombe ariko nayo vyanse ntibaca bavuga nabo ngo bihebe ngo bahombe baraje muri realisation ya magaranti wabaha bon dufatiye nko cyane ama hypothèque niyo kunda gutera ingorane ibijya navuze amagaranti ingwate zibitimuka ugasanga umuntu yaratanze nk'inzu yaratanze nka parcelle ico rero ubuye ko mateka bitegekanya itegeko ry'isungo no munsi rya la loi sur les banques rivuga yuko umuntu bamugabisha ati urana ko turakorana twaguhaye ingurane mugabo nturi kurari ko ateza kuriha bakakwandikira kete ryo kugabisha bakwandikira iryo kete ubufise ikiringo c'umwaka muri uwo mwaka muragenda mukavugana ntaco bitwaye muri uwo mwaka urarondera amafaranga yawe ukayariha canke muri uwo mwaka bisuye kagenda neza ukabandanya ukariha ukabona uti nzobandanya ndiha bashobora mukavugana ko restructuration ariko uwo mwaka uheze atacabaye banki nta bindi biganira mugiriranira bobo baca bandikira sentare nkuru y'ubudandaje bakavuga bati uyu muntu twaramuhaye ingurane bakavyerekana biba biri mu mashini bakerekana capital mutahe bakerekana les intérêts inyungu ayo mahera bari baguhaye wana muri banki n'amarogisiere ni machine uko kwezi guhera imashini bayandiri haru shaka inyungu bakerekana ati umutahe waruyo inyungu naya uyu muntu ntari karaturiha kandi turabona yuko urudandazwa canke cyasabye ingurane kitako kirakogwa ati turayarize garanti mu isanzwe iteko rishasha uko rimeze umukuru wa sentare amaze kumusezisa uyatora dose akayiraba akabona ko baguhaye mizandomere akabona ko wayironse wayishuye canke utayishuye gikora araba no ko wayironse
wewe wicagira wanashaka imbere kw'itegeko rihinduka kera barabaje kubiharira bakaburana ariko wewe wicagira cayandikira titre foncier kubera ibitimuka titre ziba ziri muri titre foncier ati uyu muntu ntiyarishe iyi nzu nije mu rudandazwa vente publique simva mu kirundi ngene no kivuga babadandaze nyine bashire ku isoko umva muri uwo mwaka wari ufise wari kwidandariza wari gukubitinza ibifunso ukariha muga bitabaye iteko rivuga yuko banki irekuriwe canke indi institution financière irekuriwe guca yandikira mukuru wa sentare y'ubudandaji hanyuma akagira akacandikira nawe afata ingingo par ordonnance ico bita vente par voie pare gaca yahereza directeur de titre foncier directeur wa titre foncier nawe nta kindi araba wewe gusa arabi ordonnance bamuhaye hanyuma gaca ategura la vente bagaca bamanika bakavuga ati inzu runaka izo dandazwa yigenekerezo hanyuma mugabo je nititwigarukamwo ni indi procedure kandi nini yerekeye vente publique birashobora gushika ntigugwe canke agatangwa amahera make yayo banki ishaka bakavuga bati habaye adjudication vente kazosubira kuba programme ico rero kibaye gifasha na banki guciza nayo nyene mu bahiganwa kugura yanzu okay kuko ava ubwa mbere ntibirekuriwe mu kiganiro amasezerano amategeko arabibuza umengo ni article 83 ou 86 ya la loi bancaire kirazira yuko mugiranira amasezerano na banki tindabahaye garanti ntarishe ni propriété yanyu kirabujijwe peut-être ngako muri kahise byarateye ingorane ugasanga nyinshi nk'amabanki ari approprié ibintu by'abantu ari ikico vraiment ashaka ko so n'iri tegeko iyo bishitse nturi banki yitura umukuru wa sentare umukuru wa sentare akandikira titre foncier ikakumanika ivyawe mu bandi bitaguzwe banki ntihirekurigwa kuza guhiganwa mu bandi ntishobora kuza ubwa mbere muri vente ya mbere ntirekuriwe no avaye ko vente iba ntirekuriwe ko iba mugiranira amasezerano yuko utarishizo cyitwari cyo bahaye yego kuko nkumbure iryo tegeko rirafasha kuko ushaka gusanga byashitse barakunanije nimba ari nka credit canke nimba ari nka credit canke nimba ari haraho usanga bafinanshije nk'umugambi nimba ari nk'ibidandazwa ugasanga ariko biviyo biva ku izina rya banki byashika ugasanga banki irakugoye ivyo byose umugabo urumva bico bikosorerwa muri ya vente ya magaranti ntibirekuye yuko garanti kandi bishiba propriété ya banki kuko byanse kuriha bica muri iyo processus bakakwandikira ukagabisha umwaka muri uwo mwaka ariho ukisuganya inyuma ni sentare na titre foncier hamagaje nayo gage ni presque la même procédure ariko muga kameme vyo ntibica muri za mise en demeure y'umwaka oya yo yuko bigenda gage ni gute ni mu kirundi ni mu gifaransa ni des meubles uragenda ukavyerekana bakabifata nimba ari nk'imodoka utanze bafata carte rose yayo bakayibona hama mu kumvikana kugiye kuriha iyo byanse kuriha rero nivya bindi nyene uragenda kababwiye ati nagize ingorane mugasubira mu kumvikana nimba uhindura garanti nimba guhindura ingene ugiye kuriha hama iyo hageze yuko koko byanse kuriha hageze yuko ico kintu kidandazwa baca muri bwa buryo nyene barakugabisha ntibarinda kugabisha umwaka bakahandikira umukuru wa sentare hanyuma hakaba ico bita amasezi sentare igira sezi hanyuma hakaba vente publique kujya bisanzwe be icikuramwa yayo banki mu bisanzwe uko biharugwa mu itegeko dufise uno munsi c'est l'article 86 si j'ai bonne mémoire ka no kiraba neza uko biharugwa uno munsi nuko ni article 89 ni article ninginga 189 ya loi bancaire banki igihe ibiri kirishuza yaranakugabishije dufate uko bimeze uno munsi bararaba ati twamuhaye kapitale ingana n'ibihumbi 100 dufate twaraharuye inyungu
n'ayandi mafaranga yose twagiye turakoresha kubera iyi dosiye y'umuntu ayo mafaranga ntatuza kurenga 100 nayo no kuvuga yuko inyungu naho buharo bagasanga irarenga kapitale bari kuriyo kwishuza inyungu idasumba kapitale nivyo inyungu idasumba kapitale kuko navyo nyene ndibaza imbere yuko iri tegeko riza muri kahise urasanga inyungu ari nk'incuro nka 3-5 kapitale abantu bakaremerwa kuko iyo banki bayihaye garanti dufate nk'inzu ico bita les immeubles bayita abari créancier privilégié kuri iyo garanti bafise baje kuyirealiza baje kudandazwa ntibaronka amahera ariko barishuza baca baza mu bindi bintu vyawe bakabico bita aba créancier kilographer nimba hari abandi bantu heraniye baja mu bandi bagahiganwa mu bandi bakaraba ico kintu nimba cadandajwe bakaharura mu bandi ariko iri tegeko urumva ico rifasha nuko kameme inyungu ya banke barabaharurira ntirenge kapitali bakora kwishuza none hari ibintu bibiri bikunda gushika icambere nuko hari igihe bishika umuntu akagenda gasaba inyungu abantu ntibama babagwiza mwimbo bose ntibera hari abantu agenda gusaba umugambi akaca agenda akagura inzu canke ikintu muga akaca acipoteka ariko ico kintu amafaranga bamuhaye by'ukuri arazi neza ko arenze canke afise agaciro ayo mafaranga ari menshi par rapport yico agize atanze ko hypothèque kuburyo mvuga ati mwebwe mushatse kugurisha muragurisha jewe narironkeye wanje ndi kuvuga ko yariko arakora ibindi quelque part numva umenga harimo ubusuma kuko banki nironka ayo ashaka sinzi ngora naho zaba zabaye sinzi ico amategeko avuga kuri ico kibazo bon kuri ico ni kimwe nemeje kuvuga banki no mudandaza n'umuntu awe kasaba ingurane no mudandaza rero umudandaza rero wese akora kugira nta hombe hama abadandaza bikorera ku gatwe kabo n'abadandaza bafite bakorana banki rero ifite abakozi ikagira n'abahinga bakorana iyo dufate nk'abantu bagiye kugira ico bita expertise kuraba nk'ikintu cyatanzwe kw'ingwate bagasanga ntigikwije amahero uri kurasaba baragupropoza bagukorora batagupropoje bagukorora naho baragusaba indi garanti yongera kuri ya yindi canke bagusaba ico bita caution mu gifaransa uwundi muntu aza kukwishinga kugira ngo amagaranti akwire ico bariko baraguha atari uko naho akenshi iyo vyashitse ugasanga amafaranga yatanzwe ni menshi par rapport ya garanti riba rikosa kenshi novuga banashaka ingira ryabereye muri banki muri abo bahinga baba bakoranye bahagenda ikintu bagiha valeur kidafise bagiha agaciro kidafise hama umuntu bakamuha amafaranga ariko rero n'uwo muntu ucuvuga ngo je amafaranga bampaye ngo nakije kintu ngo ntibihuye ngo amafaranga ndatwaye baragomba batwara ijya hypothèque nabahaye wihenze kuko iyo umuntu yishuje nta kwize umva haba habaye na vente publique kenshi nta kwize ararekuriwe kwishuza mu bindi vyiwawe akagukurikirana gusa ibindi procedure hama banki nimbiri ifise hypothèque ico kintu kidandaje mu herahabwa banki iyo gusa idafise hypothèque iri kwikirana mu bindi ija mu bandi ni naho bitandukaniye hariho abantu twigeze kumva basaba ama credit bakaca bicumukira hanze bakava mu gihugu turazi yuko mu byo ugiye gusaba credit basaba assurance y'intervenant ryari kuko ngaho banki bice homba none ko itaba nk'ubu nk'umuntu yengaje salaire yiwe niho zosubira kumuhemba kuko si hari banki ice homba bice bigenda gute bon jewe wanashaka ngira nko ku gatwe kiwanje no hanora mbere bafata ama credit ko bafata na assurance akenshi abantu bafasha ama credit bagatanga bakabaza ama hypothèque akwiye bari bagiye gufata ama assurance hama na banki ko ribone ifitiye garanti zikwiye naco bitwaye rero ahantu banki kunda kwigisha ama assurance ni hehe ni nk'ibi vy'amagaje y'ama meuble nimba ari imodoka ishobora kugira isanganya nimba ari stock ishobora gusha kononekara ibintu gatagaranti je sais quoi rero akenshi banki cisaba assurance rero assurance canke muri cyo waruvuze c'abasalariye mu gifaransa cyo bita abasalariye
ugasanga wewe garanti yawe n'umushahara wawe baguhaye ingurane ugasanga ikintu kigarantisa iyo ngurane baguhaye n'umushahara wawe nivyo waruvuze muhacayigira hanze banki igacibura rero kenshi amassurance ko maze kubona bayafata kenshi assurance iza mu gihe habaye navuga nka invalidité y'umukozi yatanze comme garantie salere nk'urupfu rwiwe ariko naho yari umuntu yafashe garanti kuri credit nini yaratanze na hypothèque bivana na assurance n'umudandaza muri contrat mwagiraniye murumvikana ryarezo ko intervene nimba vyanse nimba ro projet abaye rentable iri intervene kariha hama magaranti yawe kayatahana gusa abantu ico batinya niyo zokora ama prime d'assurance aca bamanini ariko vyose biriregire nico kimwe na banki iyo baguhaye ideni leto batarenza zama intere zitangwa na berbe ico bita leto y'izirere urengeje uja muri izire hariho ibihano banki zironka nazo nyene nico kimwe na banki nazo nyene zitegerezwa kuba zifise ahantu nazo nyene zitezwe participa muri fondo garanti kuko mu buzi banki zikora ubuzi bubi mu bisamba ni bwinshi mugabo tworotena cyane bubiri kamwe no kwakira amahera y'abantu ukayabika kugira ayakeneye yamusubize kameme bagasigara nako zijya nyungu zaho kujya baziharura amanoteni y'amuvuma amateni do compte zidosi barazi ngene babikora benyene amahera baba kubika ingene bayungukako hama ikindi nico gutanga ingurane navyina bafise ingene bavyungukako rero mu gihe wakiriye amahera y'abantu ukayabika kandi kugira baze kuyatora bari disponible utegerezwa nawe quelque part kuba barakonstituer un fonds de garantie ni itegeko biri mu itegeko la bancaire c'est umengo ni article 86 toujours ego umwanya wagenewe ikiganiro ndabona uriko uregereza ariko mana ko warufise byinshi tubwira kandi umwanya nawe uratureka je nibaza ko nzohava ndagutumira udusubire tuganire kuri ibi bintu kuko birakomeye cyane nta kibazo no kwera ndahamagaza tunyarukije gose akabazo kanyuma burya mu mabanke ugiyeyo kugira nawe bushire amafaranga bakungukire microfinance banke n'ikihe gitanga inyungu iboneka ico ngira kugira cyane hose muragwa hose kuko muhuye n'abadandaza babiri yego ngira mu Faransa byitangariza filmation gratuite kugira sinishure nko profane ivyo nibaza nkuko nabivuze urumva ugiye kuunguka n'abadandaza babiri mugiye mu vyunguka mwese icambere cyo nibaza naho umuntu atoshoka vyemeza directement ariko nibaza icyo bafatira ko bifana n'amahero twaye ntwaye miliyoni ati mbikira muzoze muranyungukira ega nabo baharura niyo bawudandaza nabo ingene bazongukako ntwaye ibihumbi 100 ati muzoze muranyungukira nabo baharura inyungu bazoronka muri periode ingana gute kuri ayo mafaranga ni ivyo n'amasezerano mugiriranira nibaza ngira bivanye n'ikiringo ayo mahera uyabahereyeko tijewe nzogera kuyaraba nyuma y'umwaka canke imyaka 5 canke ingena ngana kuko cyo ati muri imisi ayaduhaye twatwayengutse kayangana gute ni biharuro bisanzwe sinogenda ntakakubarije kuko turi mu vyunguka turi kwijije kugeza ubwimbo abantu bakwiye kumya ati rero ngiye kuraba uwo mudandaza je nane nzosha hari ico nzokunguka ikiganiro cagenewe cagenewe umwanya wagenewe kino kiganiro murambabarira ugeze ku musozo murumva yuko agerageje kutubwira ibitari bike naho umwanya nyene udutwaye tabitubwiye byose nibaza yuko mukeneye insiguro nyinshi muzotubwira maze tukabaha nimero ziwe kugira muzoshobore kumuganiriza akababwira umuco mu gihe muriko murakora ibikorwa byanyu mu gihe mugomba no kwitura ayo mabanki cyangwa microfinance kiganiro rero umwanya wagenewe naha nyene mwakoze mu bwese mwaduteze iyo mpinda gushimire cyane Bruce yego urakoze gusa rakajambo kamwe ngende nshizeko abariko baratwumviriza ivyo tuko turavuga biri mu itegeko ivyerekeye ingene ingorane zitangwa ingene bishuzwa ni guhera ni la banque guhera mu ngingo za 83 nzikurikira hama ivyerekeye ingene amagaranta barealize ni cyane cyane ngingo 96 urumva uri katwumviriza itegeko ubu biroroshe naho uja kuri internet
kandikamwo Burundi loi bancaire cyangwa kuri site ya assemblée urabironka ushoboye kuvyisomera yashaka ico bimufashije niyo batabitahura naho bazibabiture nangorane murakoze cyane reka rero tubashimire cyane mugire ibihe vyiza mugumane na Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu tuzosubira ku munsi wa kabiri kurikira Kazoza FM, be your own boss.